umwe wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu ngo bigire ikimazi. Iryo jambo ushaka ko turifata ku muntu. Amen. Kugira ngo ntimurifate uko ndarivuga, ko murifate uko byanditse, havuga ngo yamara. Haleluya. Yamara ni jambo rije rikurikira ibindi bintu, sibyo? Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Duhere kuraba. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Abafise Bibiliya murabona ko ari mpwemu na me nini, me nkuru, sibyo? Bisigura ngo ni mpwemu yera. Imana ishimwe. Dusubire muri indi rimwe. Yamara ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Agace ka kabiri kavuga ngo kugirango bigire ikimazi. Kugirango bigire ikimazi. 1 2 3. Kugirango bigire ikimazi. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turifatanye ryose. Haleluya. 1 2 3. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugirango bigire ikimazi. Haleluya. Amen. Amen. Tuzukwizera kwawe nugumucokezwa n'ivyakubanye bibi, nugume ucinyizwa n'ivyakubanye bigoye. Ubu uri mu kindi gihugu citwa Yesu. Haleluya. Uri mu bundi bwami bw'uwitwa Yesu Kristo. Kandi umuntu wese avuga ko agomba kuba umukristo, ubuzima bwiwe bwateguwe nubwo. Pla wasanze itegekanije, isahani wasanze itegekanije ni Imana yiteguye kandi irabigomba yuko igushirako icerekana kuri wayo kugira ngo ivyo bintu bigire ikimazi. Bisigura iki bigire ikimazi? Ndagomba kusangira namwe aya majambo akurikira. Kubera iki bigire ikimazi? Haleluya. Kubera iki nshirako kinyerekana ko mpwemu? Kubera iki? Kugira ngo bigire ikimazi. Ico kimazi ni ikihe? Ivyo tugomba kuvugana mu majambo akurikira. Abanyefeso igice ca 4:11 turageza ku 16. Haleluya. Ikikwerekana ko birumvikana ko kiboneka, sivyo? None bizotegerezwa kubonekera abantu bose yuko uri umuntu w'Imana. Ubwamene nziza. Bizotegerezwa kubonekera abantu bose yuko uri umuntu w'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. 11. Abanyefeso 4:11 kugeza 16. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana. Iyo ni intumbero ya mbere. Turagenda bukebuke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yejeje kubona hano Mana ingene yagabanganije ingabire mu buryo butandukanye, ariko umurongo wa 12 niwo ucu twishura neza ku nyishu twiko turakenera. Ivuga ngo ico kimazi ni ikihe? Ivyo mpwemu yera aduha, ico mpwemu yera adushirako nico gutuma abera batungana, hanyuma ivyo bikabatuma bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana. Haleluya. Ngo bubake umubiri wa Kristo. Amen. Nimba uri kurandika rero, wandika ahantu uti ivyo mpwemu yera mpa nibizofasha abandi gutungana,
kugeza nabo babaye abagabuzi b'ivy'Imana. Haleluya. Ico mpwemu yerampa nivyo kumpa ivyo mpwemu yera abera gutungana kugeza nabo babaye abagabuzi b'ivy'Imana. Haleluya. Amen. We rumva ntuhereye no muri maternelle wamaze kuba umurezi w'abandi. Imana ihabwa icubahiro. Uko bizogenda kose bishobora gukengerwa ufatiye ku bwenge bw'abantu, ariko ico mpwemu yera azorinda ari wakigushizeko akizanana n'ububasha, kuko wewe uzoba ubutuma abera b'Imana batungana kugeza nabo babaye abagabuzi b'ivy'Imana. Haleluya.